yacu nikiri intambara y'amasasu, nikiri intambara yo kurwanisha ibigwanisho biciye umuriro. Intambara tufise imbere yacu ni y'ubwenge, niyo gutorera inyishu ibibazo dufise muri kino gihugu. Ibi bibazo vy'ingene twotera imbere n'ingoga, tukagira iteka mu makubu, tukagira ikintu dushitseko abantu bose bakavuga bati kirya gihugu kirimo abanyabwenge, kirimo abantu bashobora kuzana impinduka ibereye. Haguruka Banyakanyosha, haguruka Gwaruka, haguruka Bakenyezi, haguruka. Nico gituma rero Nahimana Dieudonné yaciye araba ivyo byose ivyo bibazo bibabakiye, izo ngorane zose mwama mufise, atavuga ati jewe ndemeye kuja kwitoza kugira ngo nshobore gufasha umurundi ahari hose kugira ngo ashobore gutera imbere. Nabonye ngaha abavukanyi bacu kumbure bashaka bagendana ubumuga canke abana bamwe baraba canke umuntu yisanze mu kibazo kitange kiriya, yagira umuntu asuzugurirwa canke agirirwa nabi azira ivyiyumviro vyiwe binyuranye n'ivy'uyundi. Ico gihe nico gihe gishasha tugiye kwinjiramo, aho umuntu wese kuko yitwa umurundi uwo ari we wese akazi kose bakora naho ko bagasa n'agasuzuguritse, ariko kuko afise ubwenegihugu bw'Uburundi yubahirizwe aronka iteka mu gihugu ciwe. Indwi bemerewe kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, nije nkiri mutoyi cyane mu myaka kuri bo. Nije ntigeze nja mu mugambwe numwe atari uko suzugura imigambwe, mugabo kuko namye nifuza kuva kera mu bikorwa byose nakoze kumuhuza w'abarundi bose, ata muntu numwe yumva ko yotinya kunyegera ngo tudasangiye umugambwe. Nico nifuza ko dushira mu ngiro.